Sali la famille ndabaramukije cyane nizere ko mumeze neza abakunzi ba Sandi Umoja TV alvela kuri micro inyuma ya kamera akaba ari yo ngege uno musi turashima Imana twabonye igitondo ciza twaramutse turigorora tubona birakunze ijwi dusanga turavuga neza murabona ko ari byo gushimira Imana noneho Imana idukorera n'igitangaza iduhuza n'umukobwa mwiza hano muramubona umukobwa twenga neza yambaye neza arasa neza no kuvuga ngo uyu numwe muri bamwe dora tuvuga ngo ni ishusho y'Imana murabona nawe ko asa neza ariko ro muranibaza ni ishusho y'Imana Imana ifise amashusho angana gute kwera ko uravye ngege ukuntu asa ugacura banaje ni atari ya abantu bitameze neza mwizere mwijuru hari Imana ishoboye byose Imana ihindura amateka igatuma aho umuntu yaririye aharirimbira kandi aho uko bwiriwe siko buca kandi uko bukeye siko bwirirwa niko bimeze buri munsi reka duhe ikaze umushitsi wacu uno munsi atwidondore nibwo bwa mbere tumwakiriye kuri Sandi Umoja TV aratubwira akazina kiwe mu majambo make uwariwe kuburyo umuntu wese ahita mumenya karibu cyane murakoze cyane aha mu bwa mbere mbanje kubashimira nkabashimira ko mwiyumviriye kugira dushobore gukorana ndabashimiye cyane hama ku batanzi nitwa Hashirinish niryo zina nkoresha mu mwuga wanje mu kuririmba canke mu gukina amareresi nizere yuko presentation yatumye cyane tubonana ariyo ndaririmba hama ndakina n'amareresi ego rero ndababwira ukuri burya Imana irareme karimo gutandukanye igatanga no gutandukanya uyu mwigeme mubona ngaha je namubwiye yidondore kubera ko mwebwe jewe ndamuzi ariko rero murambona jewe nije nari nkwe kuba ntekereje kumusonga ariko Rashri aratekereje cyane kuburyo niyo ndamubonye mu ndirimbo mpora nibaza none uyu ni wawe ndinzi mu buzima busanzwe cyangwa nuwundi kore gutekereje cyane Rashri nyene sinzi ndavisangamwo nuko nyene ibindi muko nyene sinzi ngo nanje ngo bigenda gute kuko benshi nyene byama bibatangaza nk'abo twirirwana canke abo duama duhura kenshi bivaye nuko nyene keshi mba mpoze canke iki benshi birabatangaza ariko ibibazo yuko nyene nona bishobora uba warigeze gura n'ibintu ibintu bikubangamira mu buzima bwawe bigutera kuhungabana nta kintu na kimwe kuko nakuriye muri famille nkunda abavyeyi banyitayeho navuga ko nta kintu na kimwe nigeze mbona cotuma mera uko meze uretse ko sinzi ko ari ingabirano Imana yampaye yo kutavuga cyane ariko nta kintu kibi nigeze mbona cotuma mba uko meze mbayeho nekereje ego usaba abavyeyi bose bisaba abavyeyi bose karibu cyane kuri Sandi Umoja murakoze cyane kimwe mu bintu nakubonye ko urasa neza utandukanye n'igihe naguheruka uko warusa ubu urasa neza cyane usa n'umuntu ari mu kugira mariage gusa ngana uko nari ku ishuri umuntu yari ku ishuri urumva amastress y'ivyigwa usanga ari menshi ariko ubu yarahetse no kwicara nyene umuntu agatuza iyo atabikorwa byinshi bikuruhisha mu mutwe wazi kwigaho n'ibintu vya mbere bistressanya cyane ubu ndatuje ndiko ndaruhurira umutwe ndindere ko Imana izocana canke bitagenze uko ndavyifuza ariko nubwo mvuga ati narahejeje ndifuza kubandanya vuba ego ni maîtrise cyangwa uze uri kubandanya ntumba sinzi niba ari doctora navyo ni maîtrise kuko mpejeje nyene baccalaureat ego Rashri ndakubaza akabazo kamwe wowe mu myaka tugeze muri kino gihe woba ubona ari ubuhe mumaro wo kwiga akamaro ko kwiga karahari nubwo benshi batakabona iyo uri kuriga mu umutwe uraguka ugira ivyumviro byinshi ego benshi barazi ko atabuzi buhari mugabo kwiga vraiment cyane urashobora kwiga indimi izi canke ziriya kuko benshi bashobora kuja mu bindi bihugu ugasanga mu mutwe umutwe wabo ntiwagutse cyane bashobore kwiyumvira kugera kure nkajeyo akamaro ko kwiga ndakabona cyane shobora gukora ibindi nubwo ntazokora ivyo nigiye ariko ubu ufise ama opportunité menshi yo kuvugana n'abantu benshi batandukanye ku bw'ivyo bigatuma ibikorwa vyawe bibandanya bitera bija imbere warize ibiharuro kuva mu mwaka wa mbere nibizira ko no muri maîtrise uzoguma vyigaye so
Sinshatse kuvuga ko ariyo section wize ahubwo ikibazo canje kiravuga ngo ugerageje kuraba kuva mu mwaka wa mbere usivye ko bakwigishe kimwe guteranya kimwe ukamenya guteranya ibiharuro uwundi mumaro wowe ubona wo kwiga ibiharuro bijya vyama x o kare ibiki numumaro wahe wo kwiga bijya biharuro harya kubera jewe ibiharuro vraiment byarananira sinje kwibeshera byarananira cyane canja kwiga ibintu vy'amariterero uko ariko hariyo ndabizi ko matiriyo nanu namwe matu nayungiririye ego matiriyo mugabo ku bwa jewe sinzi nk'abavyiga niwo ngira babona akamaro kavyo biga ariko kuri jewe ku ruhande rwanje nta kamaro mbona ko abijya biharuro atari kuturohishiriza umutwe gusa jewe gusa ari ikintu kimwe nshima ibiharuro vyamariye biramfasha gukoresha umutwe cyane nico kintu cyonyine nshima biratuma umuntu yuguruka mu mutwe ukakoresha ukababaza umutwe ukumva ko mu mutwe uguruitse nta kindi ya Rashiri ndagusabe ude akapera kindirimba imwe ukunda cyane gusoma izindi wowe wararirimba sinovuga ko zose ndazikunda ariko reka ndirimbe iyo mperukira ko gusohora yitwa Kabando iravuga ati uwe mbone ijisho ryanje kuko waremwe ku bwanje ni wewe kabando nitwaje n'inkomezi z'urukundo zinganje inkuru rugamba rw'urukundo ngwana ni umberi nk'inzo nanje nzokwandaza kugeza ku musozo mpora mw'iyosi yawe ekuri mu magu yanje umugisha nawe narugira burya warantangaje gukunda nuvyigishwa namba mpora mu ma feelings boy uri royal loyo nashize ikimenyetso cawe mu mutima wanje ngo vyanse bikunze kinyibutse ko ari we unganje baby. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo umuntu ukunda kumuraba cyane ukaba umukunda cyane mbese ukaba umukurikirana akenshi cyane usa n'uwo muntu n'ibyo ukora ibintu nk'ibyo uwo muntu na cyane cyane ko bakunda kuvuga ngo ikintu h'umwanya munini n'icubaco woba uri umufansi wa Queen cha mu Rwanda. Sinovuga yuko gusa kenshi ndakunda kumwumviriza hari igihe ukunda kumviriza abantu cyane cyane babigeme kugira wumve nabaho bageze kugira nawe ushobore kwameriyora mu bikorwa byawe. Impamvu ndabikubajije ni kubera ko muraririmba neza ibintu bigomba gusa nuvuga ngo muririmba kumwe niyo mpamvu ndakubajije. Nije ndabikubye ntaho ndi munarabwo. So hari uwundi yigeze kumbwira ati ari umukobwa wo mu Rwanda mushaka kuririmba kumwe kuko icyo gihe yarabonye indirimbo yiwe acayumva ni wanje avuga ati sinzi nyene ngira nije ntumva neza ndabwiye ati je ariko kubwiwanje numva umenga sicyo kimwe sinzi gituma babivuga. Urakoze cyane kuri ya kapera duhaye ndabibutsa ko ni Rashiri nishituye ko turaganira ushobora kuja kuri channel ya YouTube ukaraba indirimbo ziwe ibikorwa vyiwe ukamukurikirana nimbura umufanzi wiwe guhera uyu munsi ashobora kuba hari n'abandi bamukurikirana benshi mukaraba ibikorwa vyiwe. Rashiri ni umuririmbyi uririmba rimwe gake cyane usora indirimbo gake cyane ariko iyo usoye indirimbo ugasanga ni indirimbo ikunzwe abantu benshi bakayakira neza ni kubera ko udakunda gusohora indirimbo kenshi kuko nkuze kumva benshi bavuga nk'aba journaliste bakora mu radio ngo impamvu batavuze indirimbo z'abarundi ngo ni kubera ko ibikorwa ari bike nawe bikagaragara ko usohora indirimbo gake cyane ku muvuduko muto ariko ugasohora ibikorwa byiza ni kubera impamvu nuko kenshi na support dufise nka jewe nkora nka jewe nyene Rashiri nta muntu ufise amfasha urumva rero mw'ico gihe nkora iyo uburyo bubonetse ata buryo buhari urumva nta bikorwa biboneka niyo mpamvu ituma nsohora ibikorwa gake kabaho. Uraririmba neza abantu bakabishima ariko sindigira ndakona ama concert y'abantu kenshi wagiye kuririmba nk'abantu abasitari bakomakomeye kubera iki nibaza yuko kenshi ukora ibikorwa uri wenyene ntumenya ati hanze biriko bigenda gute mu gihe ufise abantu bakuri hafi bagusupportinga nibo bashobora kumenya hari ibikorwa ibi n'ibi vyimirije ugasanga barakorondereye nk'isoko canke wowe nyene ukayironderera. Impamvu nuko jewe nyene birangora kumenyana n'abantu benshi usanga bigoye
bivanye kandi no kubera ishure navuze yuko n'ishure ryaratuma ntaboneka cyane nkizera yuko buke buke bizogenda neza nkabatera kamo abaorganiza ibikorwa ibi canke biriya yuko natwe boza baratwibuka bakaduhamagara akubwira ibikorwa byacu bibandanye bitera bije imbere Lashri gendera gospel kandi benshi bambwira indirimvye gospel ko ariho vyombera kurusha birakubereye umenda kubwiza ukuri birakubereye no kunsumba gendera gospel nzobigerageza kandi fans banje nabo promise nze yuko vuba nzobaha indirimbo ya gospel kandi neza ni kubera iki wahisemo kuririmba secular music utaririmbye gospel navyisanze muko nyene ariko ni zose nibaze ko ari kuko turirimba ibintu bibaho iririmvye ushimira n'Imana navyo ni vyiza kuko nitubeshejeho ariko nibaze ko nibindi ataco bitwaye maskini ya Mungu impamvu ndakubirimba gospel mu maso uratekereje usana mama pasteur vraiment nukuri nimba atavyuzu bimenye usana mama pasteur nzobigerageza ni nabona ari bon ariko nizeye ko bituba nabi kuko iriko ratazira Imana n'ikintu gikomeye cyane nzobigerageza tugarutse mu buzima busanzwe hano mu Burundi urabona bitewe n'imico y'ikirundi n'ukunkobwa abantu benshi barakunze kuvuga yuko bitewe n'uburyo twakoreye niyo twakoreye bamwe iyo umwana w'umukobwa afise tatouage ku mubiri aba ari maraya cyangwa yambaye ihereni aba ari maraya ariko kandi ibyo byose genda ndabikubona ko ku mubiri kugira ngo wimvire gushira sindakwisi maraya ariko niko tumenyere hano hanze babivuga wowe hano hanze bagufata jewe icambere sinita ku by'abantu baba bamvuga canke bavuga icambere menya ati impamvu yatumye nkora kijya kintu niyihe ko sinshobora kuyumvira nka naka kandi sinshobora gukora nka naka rero aho uzoba ubone gukora neza gute ntuzigera ubura abantu bakuvuga nabi canke iki cyo gituma kenshi je sinigera niyumvira ku by'abantu bavuga canke iki jewe nyene ndaba nka jewe nkavuga ati ibyo bavuga nta gaciro ndabiha kuko nije mba niyizi hariho n'abatashira kayo tatouage canke ugasanga barara sinzi bariruka cyane cyo gusanga nizo maraya za mbere zibaho rero ifuko bajije umuntu bivanye nuko nyene ubumuzi apana gufatira muri rusange kugira ngo wimvire gushira ko tatouage ku mubiri wabitewe n'iki inspiration kugira ngo uvuga ati jewe Lashri ndagiye gushira ko tatouage ku mubiri ni histoire ndende bro iyo niyo nshaka komeye so nuvumenga sinobigaruka ko kuko hamwe ari bwo mbarire n'ukuri niyo mpamvu ndiko ndabigusaba ibinyibwirire kwishirako byarashitse deje bombe nkishirako narigeze kuba mu rukundo n'umuntu twaye mu rukundo naramukunda cyane vraiment birashikaho numva yuko nyene no kwandika kizina giwe buryo n'ivyigo bari musavye warimo nyene numva nyene umenga niyo nka surprise nari ndamufitiye eko niyo mpamvu byatumye ndavyumvira sino nta kindi ngerageje kuraba hano nazina ry'umuntu ryanditsemo nuvuga ngo muri tatouage ndabivumbuye bamuteye indobo mu majambo make warigeze kubukundana n'umuntu hama reka kubinyivutse ibyo bintu nico gituma kenshi nakunda kumvira ikigongwe umuntu abimbagije sino byarashise nyene duhebanye biba ngombwa yuko ariko Lashri mbwiza ukuri umuntu wahavuye uriyumvira kugena no kwandika izina ryiwe ku mubiri wawe nuvuga ngo umuntu warinze wandika hano mu mutima aho byari birenze umva ko byari bikomeye mwapfuye ikintu gikomeye cyane kugira ngo muhebanego so hari ibintu byinshi umuntu ataba akwiye kwibuka cyangwa ngo asubire mbabari ubyibuka uno munsi gusa dushe tubiheba sivyo sinzosubira kubikubaza n'ukuri nusaba ko tubireka vraiment kuko bituma nibuka ibintu byinshi cyane nkumva nyine none arira ubwa mbere uhemukirwa mu buzima bwawe wiyumviye gukora iki so navuga yuko niyo muntu wa mbere nari nkunze cyane gose iyo uhemukiwe nyene uba wumva umenga na wundi muntu uzosubira gukunda uba wumva kuko deja abantu bose uca bafata umenga nababeshi iki niki nizere yuko novuga yuko ata wundi muntu nzosubira kwiyumvamo canke
basi ndamwimariremwo nkuko vyigeze gushika. Iyo uhemukiwe nyene urumva yuko ntubura igikomere ku mutima muri wewe, wama wumva umenga babandi bose ubonye ni nka wa wundi. Vyoba umusi ufata umwanzuro wo kugenda gufuta iyo tatouage uba waricujije impamvu wayishizeko? Kubera vyashitse birashika ukicuza ukavuga ati wayi nagize iki, mugo igihe uri mu rukundo urumva ntangaruka ububona, wowe wumva umenga muzogumana iki, ariko nyene ndavuga ati basi ko vyabaye hari igihe nigeze ko ryoherwa ndi kumwe nawe, bigatuma numva mvuga ati basi ko vyagenze ntacyo ndavyakira. Nk'umuntu afise experience mu rukundo, ni gute umwana w'umukobwa yamenya ko umuhungu amukunda atamujyanye? Biragoye cyane, biragoye kuko kubona reyerema ko umuntu agukunda ni ibintu biba bigoye kubonesha amaso yawe, kuko abakobwa benshi hari igihe usanga umenga urya muntu aguha ibintu ukibaza yuko ari wagukunda, sino ashobora kuba biguha kubera iki hari icyo agushakako, ameze kukironka agaca yigira. Rero kw'ico gihe ni ukwitonda vraiment, sino umuntu kugira ubone ko umuntu agukunda reyerema biragoye kubonesha n'amaso yawe cyangwa kubyiyumvisha. Navuga yuko nyine ari ukwitonda mu kugira umuntu ashobore gukundana n'umuntu cyangwa bashobore kuja mu relation ya kure, kuko kenshi nk'iyo umuhungu agukunda cyangwa umukobwa mukunda, bijya bindi wumva yuko umwifuza ko kwama gusohokana support ibiki n'ibiki, nico gihe biraza mu nyuma. Ko umuntu agukunda vraiment ntaza kubwira mfise ibi n'ibi, no aho naho ucoba nyene pay attention, kuko nubuzi ivyishije inyuma y'ivyo bintu ariko araguhereza. Ego umusore wa mbere mwakundanye ari wowe wari wanditse no muri tatouage yawe, yo bari yiwe papa w'umwana wawe? No, oya siwe vraiment. Ego iyo muza kuvyarana nk'umwana wari kuvyakira gute? Wobinezerewe ukavuga ati sha nubwo yampevye basi yaransigiye ikimenyetso nzokama ndamwibuka mutima wanje, cyangwa wovyicuje ukavuga ati ndagapfa ntavyaranye naho ubwo nikicane ndakifuna? Ko c'est vrai hari igihe abantu bavyara iyo bavyaye umwana batamushaka, ugasanga aranka uwo mwana. Hari n'abandi bamukunda bavuga ati umwana nta makosa afise, ni jewe vyananiye kwitwana. So umwana n'umugisha warinze umwibaruka, sinibaza ko wo kwicuza impamvu wamwibarutse, kuko Imana niyibizi impamvu vyashitse n'impamvu vyabaye. Umwana rero ntiyoja kugwa mu mporero ziwawe, kuko n'igihe mukora amakosa ntimuba mwari kumwe. Urumva umwana utegeza kumukunda kuko abari gwawe, abari uwa mwese nk'uko muba mwaramuvyaranye. N'igihe yoshobora kubahuza nyine mukongera mugasubirana ugasanga bigenze neza. Ubu kano kanya wa musore mwahebanye aramutse aje akagusaba ikigongo avuga ati nukuri mbabare ivyo nagukoreye vyose, ukwemera ko musubirana? Si ukubabarira n'ivyo Imana idusaba. Nivyo Imana idusaba. Umuntu yerinze avuga ati ndasavye pardon, kumubabarira ni ibintu vyoroshe cyane. Mukanasubirana? Ya Lashley nishi ari ukuntu numvise mu bihugu vyo hanze, umuvyeyi yafise umwana w'umukobwa akaba amaze gukwiza 18, abazungu bashobora kuba bari kuri umukobwa agasiga asezeye muri akamubwira ngo iyi weekend ngiye kwimarana na boyfriend wanje nzogaruka Monday. Urumva wewe ubaye waravyaye umwana w'umukobwa bitewe na experience y'ubuzima umaze kubona n'ukwisuyize, wokwemera ko umwana wawe aryamana n'umuhungu mbere yuko babana ngo nuko ari ubwidegemvye, ari ubu buzima busanzwe? Nka jewe sinavyo nomwemerera. Yabimbwiye nyene ngo ngiye aramutse akubwiye ati mfise umuntu nkunda mama n'ukuri ndamukunda kandi ndabizi neza yuko tuzobana atazigera mpemukira, vraiment ntacyo nomwemerera, kuko ni nkuko urumva bahebanye yoguma agenda n'ahandi hose. Abana turaca mu makosa tugaca hariya na hariya, ariko nta muvyeyi vraiment sinibaza no mu gihugu cacu ko boba bariho yokwemerera umukobwa wiwe ati genda hama uzogaruke. Sinibaza yuko abavyeyi barononekaye, ndabizi n'umuvyeyi umumama ivyo niboneye n'amaso yanje yarasangiye umugabo umuhabara n'umukobwa wiwe, babizi yuko nyene bose bamuhurirako.
bagajana no mu kabare kandi bose bamuhurira ko bose ari umuhabara. Impamvu rero nari ndakubwiye ivyo nagira ngo umpere conseil abakobwa bose binanira kwihangana kwigumya batazi kwizigama ngo bazigama ubukobwa bwabo ugira akaja mu bambwirira. Icyo novuga nuko isi turimwo duhora n'ibitugerageza vyinshi hari gusanga nyene vyakunaniye kwikontrola kuba bishobora vraiment sinovuga ko bose bo bishobora kuba bishobora Imana nyene igume bahezagira bandanye bizigama hama nyene kuba vyankana burumva nyene nitwaca tubaheba ivyashitse nyene biba vyashitse tutegerezwa kuvyakira uko nyene ariko ico kuba vyankana bo bahanura iki ubahanure nk'abantu vyanka ntubahanure nk'abantu babihevye kuba vyankana bo birashika nyene bigashika umuntu agasanga yavyisanze ashiri n'umupastori yuzu wararezwe ku buryo hari ikirundi kimwe kikugora kuvuga ukaguma muri birashika kubera urupfasoni uko biragoye rega umubiri uragoye kandi ugahura n'abantu bakugora benshi ariko usanga vyo kunaniye kwikontrola rero basi ntibabigira umwuga vyashitse nyene barabe baze baragira bukebuke kuko nitwobaheba oya tuja musezera ikiganiro cacu reka ngaruke mu kazi kawe ko muziki tumaze iminsi nta gikorwa gishasha tubona haraheze amezi 3 irya ndirimbo isohotse ese woba uriko urategura kurusora indi ndirimbo ryari cyangwa warabivuyemo warabihevye ntabwo nabihevye kuko ndabise indirimbo zibiri muri studio zarahejeje gukorwa ariko kubera mbona nyene umuntu asohoye audio gusumenga nta kamaro kandi nkabona umenga nta support ndiko ndaronka kugira nshobore gukora iyo video nifuza hari indirimbo ziri muri studio nizera yuko vuba ariko kubera kubura uburyo kubura support nari nifuza yuko zosohoka na video ariko kubera atamuntu ariko aramfasha nico gituma natebeje gusohora igikorwa gishasha ndindire yuko ubwo buryo buboneka nkashobora gukora izo video tayo audio ari muri studio ego Rashiri niki kintu wakoze mu gitondo mbere yuko zanga imbere yuko nzanga navyutse vraiment nitegura ntiwasenze gusenga sinovyibagira nico kintu ca mbere nitwararika kandi urakunda gusenga cyane novuga ko gusa mu rushengero vraiment ntibesheye si kenshi mugabo rimwe nibagira gusenga vyose canke ngira ndyame ego nayo gusenga ndagenda mugabo rimwe ego nkuri ikintu ntarigira nkora mu biganiro byose nari bimaze gukora ndagikore kuri wowe sivyo kandi unyemerera ukinkorera ngoma ndagusabe rero dusozera n'ikiganiro cacu uturagize Imana udusengere usengere abafanzi ba Sandi Umoja TV usengere twese hamwe sivyo ngaba nafunze amazi Mana we hano umupagani araboneka neza vyeruye umupagani vraiment ndasenga gusa nuko nasenga muri vya bindi vy'iwanyu senge oya je nakubwiye gusenga nigeze ndakuvuga ngo uvuge mu ndimi oya tugomba dusenge Mana we Rashiri ndagusavye dusengere vraiment udushire mu biganza vy'Imana isengesho ryose wiyumva dukrotire n'ikiganiro cacu hama tuvuga akajambo kanyuma okay mukaba Mana nzima turagushimiye kuba twavyusa amahoro turagushimiye cyane kubona kuri uno mwanya ibikorwa twarimo tubirangije amahoro turaciye bugufi imbere yawe Mana tukwihereza tugushimira cyane kuba waratuzigamye hariho benshi beza bapfuye barata ariko twebwe turacariho nuko udufise ko mugambi nuko hari ivyo wifuza yuko tuzorangura tutarashobora gushita none turakwihereje tuguhereza ibikorwa biri imbere tugushimira ku byo umaze kudukorera ni byinshi cyane turaguhereje kandi abagwaye abari mu mihinga itandukanye batamerewe neza nabo ubashike ko ubazigame twongera tuguhereza kandi natwebwe nyene haraho dukosha haraho dukora ibitabereye
tugusaba yuko wotuba hafi ukaturongora mu nzira nziza tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Urakoze cyane Lashri, reka ndagushimire ku kanya kawe waduhaye tukaganira. Nanjye ndabashimiye cyane. Ndagusaba kugira akajambo ubwira abakunzi ba Sandi Umoja TV. Abakunzi ba Sandi Umoja TV icyo ndabasaba nuko gira subscribe kugira amapartage ahashoboka henshi kugira ibikorwa bigume bibandanya bija imbere kandi turabashimira cyane. None bambwire ama platform yose bashobora kugukurikirana. Hama jewe ni hashiri nyene yaba Facebook, WhatsApp kwa so Facebook, Instagram, YouTube, Twitter aho hose nkoresha nyene hashiri nish bankurikirane bagire sabone bazoba bakoze cyane. Ndakubwira ikintu kimwe maze kukwigirako kandi ngiye kuzandagishira mu ngiro muri iyi minsi, nanjye ndagusezera ngiye kwiga kuba umwana atekereza parfait. Wabyumvise? Atekereza avuga n'amajambo makeya, kandi urakoze kuba umpaye inspiration yo kuba umwana mwiza. Imana iguhumugisha. Amen amen. Wakoze cyane ku mwanya waduhaye tukaganira. Nanjye ndabashimiye cyane. Ndashimiye n'abantu mwese mushishikaye kudushigikira kuri Sandi Umoja TV kugira ngo utere imbere. Bantu bacu muri ko munaduteza imbere kandi Imana ibahumugisha. Shishikara gupartage ibiganiro byacu no kubiraba muri benshi. Turabakunda cyane. Twabasengeye nagoma mbeshe ngo namanda basengera buri munsi, cyo nicana nagomba nkore, ariko ubunyene turabasengeye. Imana ibahumugisha cyane kandi namwe mushishikare gushigikira ibikorwa byacu. Tunabibutsa ko dufise filme turimo gusohorana ngege iri mu gusohoka mu minsi, filme y'umwotsi kuri Sandi Umoja TV, kandi abize neza mwese muzoyikunda. Ciao ciao, Imana ibahumugisha, mugireho muba mubahwe, turabakunda cyane.